Jeni butse hari tariki 24 z'ukwezi kw'icenda mu 2018 tumaze kubona ibyo byose yuko tuko turakora umenga tuko tuvumera mu bivanye twari twicaye turi abantu batatu jewe Chiza na Riva na Simon bo turimbira ati none kubera ko tubandanya ibintu byacu byibwa ugiye kuri YouTube ugasanga sinema yacu n'ibindi turavuga duti reka rero dukreye sinema YouTube yacu mbere uyu munsi ndashima kuko ari umunsi wanje wivuka twari twicaye tuko turatera inkuru tuca tuyikreya iyi Homewood nyene yaciba kreye le 26 ayemeza kubera ko twiyumviriye Homewood twaricaye tuvuga ati kubera ko dutotura izina rikomeye naryo nyene ryo menyekana tubanza kwaza kwisura kuri Bollywood ubuhindi tuca turaba Hollywood mu banyamerika turaba Nollywood mu ba Nigeria tuca turaba bandi Chuti bagenzi bakunze ibiganiro vya Homewood TV murashaka kandi kubaha ikaze muri mu bwami bwa Homewood TV muko imiso tutama twasezerana kubera ibiganiro vyiza bivuye mu mpande zose z'isi na cyane ibiganiro bitandukanye twabasezerana kuzo turabahereza kuri Homewood TV uno munsi n'umunsi wa Mungu aho twaramutse twakira abashitsi badasanzwe cyane gose aho giye kutuyagira ibintu bidasanzwe amajambo giye kuvuga hano n'amajambo adasanzwe kenshi dusanga tuko turibaza kenshi mu buzima bwa misi yose na cyane mu gisata cy'amareresi turi kubona nde baza kwamenya n'abashitsi babiri badasanzwe imisi yose tuko turamareresi ku television tuko turama comedy turafise abantu babitanguje turafise abantu bafise ubuhanga bwasanzwe turafise abantu bafise impano zidasanzwe izo mpano ni izahe turafise amareresi tuvuze impano ari muziki ari amareresi hari abantu bafise babimanyire ibyo guteramisha abantu amatano ni menshi impano ni nyinshi ariko no munsi tuzagufokoriza tuzakwibanda ku mpano imwe amareresi peut-être bonyene bakumbure baraza kutubwira benshi mu byo mu mpano zitandukanye bafise mu mpano bakuriyemo cyangwa izindi bagiye barunguka bivanye n'ibikorwa bagiye barakora ariko ntibagira kugira ati ushaka kubona kurikira ibiganiro bya Homewood TV utubagira kuja kuri YouTube kuri channel yacu kuri Instagram cyangwa kuja kuri Twitter cyangwa kuja kuri Facebook bibagira igice bita subscribe kugira ama comment like na share ku bagenzi bawe bose babimesha ati muri Homewood TV hari ibiganiro byiza cyane gose kandi bishika kunyota na cyane bifite ikibazo kidasanzwe bagira ati Homewood TV tubihajya kugira dushobora kubahereza inkuru ziramvuye kandi zitomoye cyane gose ego kancane nkuko twabasezerane mu mwanya uheze murashoye kandi guhabwa ikaze mu bwami bwa Homewood TV bwiraje kuri kumpane zanje kubamfu no kukujyo kumwe n'abashitsi badasanzwe nibagiye kubabusa ko muri kumwe na Teacher Prince MVP Prince of East Africa mu bwami bwa Homewood TV ariko ntatebaganye gatoya bandi kwanza twidondorera abashitsi ndibazambwira icyo kora kubujyo kiwanje muramwibuka kimoko murabibuka mu yankore iheruka kandi sivuga ko twenza kandi yubaka cyane ko satubwiye byinshi ariko peut-être benshi nibaza kandi ushaka kumenya kumibuka cyane ko peut-être n'ubwa mbere mu murafiki no kiganiro tubasaba kwanza bazi kozidondora mwaramutse mwiriwe neza mumeze neza turashima no kuri mwashaka kwidondora abari kora twumviriza ego je nitwa Chiza Joseph igeze nagiwanje cy'ukuri yitwa Chiza Joseph niyo zina giyo cy'ukuri tusejo akibazo namana kikuba jimisi yose tuvuze yuvuze iby'ukuri urafisa ni mazina kana yuhizi cyane ariyo amazina kuko bivanye n'isimu munasohoye mabo amazina zoza ari menshi cyane kandi harana gufata niyo nandi atagufata umva bivana nawo umwanya ugezemo murakoze cyane umvise yuko arafise amazina y'ubuzina murabura aracabugira sivyo aracara umusore namubona neza cyane nayo kinakibazo tuje kubafiki wanti rafise undi mushitsi mwiriwe neza umeze neza urashaka kwidondora ariko aratwumviriza nitwa Riva ariko amazina y'abavyeyi ni Nzabimana Olivier yitwa Nzabimana Olivier amazina y'abavyeyi ariko avuze ko yitwa Riva kubera iki Riva ni izina natanguranye na film 2012 abanywanyi bacaguma bari yitari cyasanga ryafashe yego izina natanguranye ya 2012 film kugira kina mareresi yego no mugabanje niwo muga wanje turese Riva hari amazina wo babanza kwita muri mareresi wo ni menshi cyane bivanye kenshi iyo uhinduye film ugakina film nshasha n'amazina kenshi arahinduka n'ivyo aje kuvuga umucuti wacu hano ati amazina tuzifa menshi kuvyo kora amazina agenda ahinduka na film wakina nshasha murakoze cyane urumva yuko mugere kora brongo gusa n'ubusi nahagatiwe kumwe n'abantu ibihangange bidasanzwe mu mareresi yo mu Burundi
abose muko maturaba muzi ko muva mu makampani atandukanye kira amafilm uno munsi ni nyingisho dasanzwe mwe kuri bano bantu babiri n'abantu badasanzwe mu gihugu cy'u Burundi cyane bateze imbere icyo bita amareresi sivyo kandi wegeje kuraba baraza kuva byinshi kuko bagiye barakora ibikorwa byagiye birateza imbere birateza imbere benshi uno munsi mubona benshi bafise imiduga uno munsi baramenyeka barabaye byamamare byaciye kuri bano babiri ariko kibazo gitoya kigerageje tuse kuri Riva gatowe mbere ko nza kuja kuri Kimoko ariyo Kiza Joseph ngo birabibaza gushika ugashinga umugwi kanaka canke wa kugira uwo amareresi ego cyane jewe umugwi wa mbere natanguje hari kera cyane harayize igihe navuga ko 2008 niho umugwi wa mbere washobora gutangura nari nkiri muto cyane hama mu nyuma abantu bagiye baruha gushikaho twashoboye gushika 2014 13 gutyo duca dutanguza umugwi witwa GFS ariho mu nyuma twaciye duhura turi inshuti nyinshi n'uyu nyakubahwa ngaha Kimoko duca dufatanya urwo rugendo hama ibintu birakorwa turakora amareresi menshi nk'uko bagiye bayabona gushika rero uyu munsi bifise uko byifashe ugato yagose imbere yo kusubira kuri Kimoko bavuze ati twatangwa 2008 mu 2008 ariko byagiye biragorana uwo ducisha ku mayangi byagiye biragorana parce que bavuga kugira umuntu ashike ashaka kurananirwa ko umuntu ariho intamba mikanaka aba yarahuye nazo naje birashike ku icyo bita ukuraranirwa ubuze ko bagize ku 2014 niyo macha mukeya macha murema icyo bita umugwi mushasha mu GFS imbere bazugira abanywanyi ati bumve GFS ni giki GFS ni mbani bicho afungura cyane GFS kugira babashe gutangura neza icyo uri kuravuga y'ukuri ubwa mbere umugwi natanguje witwa RGF Riva the Gift Films hama mu nyuma ikiba GFS Gift Films Society no kuvuga itandukaniro rihari no kuvuga Riva warigenga wari umugwi wigenga wiwanje ntitwari hamwe comme societe ariko imaze kuba Gift Films Society yo GFS no kuvuga twari hamwe turi societe yego byahindutse gutyo biva kuri Riva the Gift Films bija kuri Gift Films Society murakoze cyane gose hanyuma muko ndabingize ko mubandanye mukurikirana kino kiganiro cha Home TV aha twe turabati ni ikiganiro byo twatanziriye twitse Burundians Got Talents abarundi turafise impano by'ukuri turazifise guje kumva ivyo iyo bari karavuga naho atataratara tuyagira neza tuje mu misokoro tuje mu mizere tumwe ati ni giki ntama bibagiye urabona nazo no musi niba yararoraniwe ni giki yakoze na strategy n'inzirizi yakoresha ibintu no musi shikana no musi yitwa Riva ahaci yose bagati Riva yarakoze ibintu bisivyo bibaza nawe urakeneye kwibukwa mu mateka yewe iwawe bavuga ati uno musi amateka y'uyu muntu uyakreya uno musi atari apanejo tutanga uno musi ariko gato tugisubiye ku buryo kiwanje turi kumwe no bita Kimoko ndetse muramenyereye sivyo no mugabo kuna gutwenza ariko uno musi murabona ko nabwa uhumure sinzi ko bwavuye ko gato sinzi byagenze gute oya mu bisanzwe umuntu ni ngombwa ko amanyiyibura ku mwanya kandi si ngombwa ko tuguma dushaje usaza ubwa mbere na mbere mu byiyumviro hanyuma ku mubiri wo nta muntu asaza Ego murakoze cyane gusaza ariko murasaza mu vyumviro murakoze cyane sire gato nyuma nkuko batubwiye yuko muratazi ko mufise ubuhanga budasanzwe mu byo mareresi nkuko tumatwe tubibona byo byagize gushikana uratanguza umugwi kanaka ukina mareresi oya je nta mugwi natanguje ahubwo gusa yari impano yo kuva kera nari mfise mu nyuma ubwa mbere na mbere reka mbanze mvuga iki kintu burya mu buzima kirazira kwibuka yarapfuye cyangwa bavuga amateka yiwe ari kumva ngo nakarakoze atangiye bikarumva jewe nsanzwe ari umudandaza nsanzwe nkora n'ibindi ariko rero mu gihe bwa mbere kugira tumenyane na Riva yaje kuri magazi wanje arambwira ati je ndakine ko ngirira ahantu ndamwemerera mu nyuma tuca turabandanya tuvugana ndamutiza n'ibindi ariko rero ngambura ati nawe waje gukina nga ndafise iyo mana uko gusa umwanya ari muto yinje kugira ngo reke kintu umva rero umuntu yanyinjije muri mundi nawe byari muri jewe yari Riva yanje ati dukore gutya tuca rero turapanga racha hura na jewe ndi nyamitwe tuca rero turakora ibintu bidasanzwe gushika no munsi aho tugeze umva source bavuga source dinine tangura mu Burundi mu Rutovu namwe tangura mu Rutovu gushika muri mer Mediterane umva ugiye kuri Rutovu usanga n'akantu gato cyane genda yaguka umva genda yaguka umva rero ibyasuruza nico gituma ubona hariyo piramide yageze nkazijya ziri muri Egypt nuko bashatse kwibuka aho source yavuye umva rero nejo bayijyaye cyo turibuka ni video yadushikanye ko aho twatanguye gushika uno munsi ugwego tugezemo uno munsi ho muti
ndibutse n'igihe wo mu wundi mubona uno munsi gato bavuga ati barasema usitowe ngoma ntiyaragerana sibyo asitowe ngoma sibyo gato nkuko bavuze bavuga ati nukuri jewe nari nitana n'impano navukanye kuva nkiri muto n'abafise impano gukira amafilme amareresi ariko nta byaruko je narisaze umudandaza Riva yaraje aje kunsaba ahantu ndandariza hakinire acahura nanje ndi nyamitwe ngira nayo message gato imbere tubana iganiro abajeni menshi urafise tana urafise impano uri umuntu umva yuko ushobora kwikunda kana kishogere impact dasaze muri community mu Burundi wa misi yose uburi wa wundi wigumiza ibintu ku mutima wawe uburi wa wundi tuvote wikwegera ikintu kize kukwigisha twige gusangira gusangira ivyumviro n'abandi bantu turafise abantu bakoze bafise ibikorwa bitandukanye kandi bose matana bashaka kugira icyo badufashije byaramufashije Riva sivyo uno munsi nimba ahageze aho kimoka ageze yatanze akarero keza cyane gose muzirikane kuri source du Nil itangwa mu rutavana kandi gutya ushika muri mitirari kibari kinini cyane gose murakoze cyane ko ngaruke kuri Riva vyagenze gute umunsi wa mbere kimoka kubwiye ati je ndakene ko dukinana wiyumvisemo gute cyangwa wabonye ko ni waragize ama prétexte wati peut-être yubaje kunyiba umugu cyane kubera kunze inzoca ndamushira hajya namugire mukuru mu bisanzwe ahubwo nashaka ndanamushimire cyane bimwe byemba mutima kuko ico gihe byari bigoye kubona abantu bisumbuye kudusumba twebwe baje muri kino gikorwa kugira ngo dushobore kwifatanya turiko dukina amafilme ico gihe byaratugora kuronka abamama canke abapapa bitanga ariko yababereye umuco yarabitangiye ubugenda muri GFS urabe abatama abamama donc bose baciye bagira gute bavuze bati turabonye umuntu atwitangiye imbere ashoboye kujya gikorwa kandi akuze ndetse n'uburyo yego anabufise kuko hari abantu bavuga bati cinema zikina ababono zikina abantu donc badafise ikintu bigejeje neza cyane ariko we yaciye azari n'umuntu atacuwo muraba ngo umugayeko amafaranga ari rukakarondera si ikintu cyose donc imodoka inzu nziza ibintu byose birahari none kubika kina film kandi filime n'abantu bo ku rundi rwego barashaka kuzikina tugerageje kuraba mu bihugu bitandukanye abaminisitiri barakina filime sinzi sinokuba aba president sinzi ariko ndazi ko abantu bo mu nzego zose bafise iyo mpano barashaka gukina filime rero yarababereye umuco abantu bakuze ico gihe gushika uyu munsi byo na cinema ndundi ikiratera intambwe ndakimushimiye cyane ico kintu ko tumaze guhura twace dufatanya tumaze guhura twarafatanyije no ibintu byarageze kure kandi yaratanze icyo bita umuco ndashaka mu bantu bakuze mu bantu twa ko bari bisumbuye n'abati bakuze mu myaka yaranatumye nkuko bivuze yaratumyamo icyo bita igitambara cyangwa mwanzo rutiba bava kubona yuko tumenye ko mu migenzo ikintu cyangwa mu mico kama y'u Burundi bavuga ati iyo mbabonye umuntu ariko akina filme akuze mu myaka bagati ngo ntandira afise ujya mu muntu nibona ko akuze sivyo ariko yaje aje gukora igitambara ariko dusubiye gato kuri Kimoko ko nzi yuko uri Murundi kandi ngere kumva ari Kirundi vuga Kirundi nyine kigushitse cy'abantu babatamba bakera kandi nta imico y'Kirundi n'imico kama yakunyuze byagenze gute wumve yuko wowe kina filme bya bintu basokuruza bavuga ati oya kiragira kugira ibintu nk'ibi byereka ibyo bikina kugira abantu bataye imbere ikintu cyabwiye mu kintu cyako inspire n'igiki ubwa mbere na mbere je no kumenya yuko abarundi kuva kera na rimwe bagira imico kama mu gihe cy'imico kama rero baragira utugenegene n'utundi baragira ubuhizi rero ubwo buhizi bagira uno munsi hariho development yabaye turabona jewe nakuze mbona ninde gushika n'uno munsi basaku barakina ninde saku basumvye imyaka bijya bitama byose murambora birasumvye imyaka cenda cyari umujene mbone zimvi ngo ndashaje imyaka 40 si myinshi yotuma nakora ndazi neza yuko ari abantu bageze mu myaka muzabukuru bakina ninde rero muri development tugezemo turakwiye gukina derisi cyitwa filme kuko na ninde yabayigira muri development yari kuba yitwa filme umva ariko rero ninde ni bande umva zubwambwe buzunge umva ugasanga ariko arakora akantu bariko umva si bakinabo nugukebura umva rero jewe kubijamwo nuko nari nsanzwe ndavyumvamwo nuko nabandi bavyumva hariyo n'abantu benshi banyegeza impano zabo ugasanga arayifanye oro yari gushikana abantu kure canke nabo akishikana kure ariko kubera gutinya canke kwiyumva isoni ugasanga aranyegeje za mpano ziwe bigatuma adatera n'imbere nawe ariko mu bindi bihugu urabona yuko
uno munsi hari abantu babeshejweho n'ireresi kandi batunze batunganiwe ku buryo yuko atangorana mu buzima bafise kubera ireresi. Aravuze ikintu cyiza cyane gose, aravuze ikintu kidasanzwe gine yuko umurundi wese ariko arakurikira kino kiganiro Burundians Got Talent, abarundi turafise impano. Kino kiganiro kidasanzwe kije gukura icyo bita igitambara gisubiyemo. Uwo wese yavuze ati hari abantu banyegeze icyo bita impano. Ari bafise impano ariko bazibika mu mifuko, bazibikanye mu nzu. Ugiye kuragerageza gusubira inyuma, ugiye ku mpanda ku bantu batayisuzima, usanga hariyo amatana impano zijyamye hajya zitigeze zikora ikintu na kimwe. Dusubire inyuma gato, ushaka yuko impano Kimoko yerekanye, impano za Riva ziko ziragira icyo bita impact yasanze mu gihugu cy'u Burundi. Kuko aho duciye hose no Riva, duciye hose no Kimoko, umva ko bari inspire les jeunes cyane, bari ko inspire abantu bakuze cyane gose. Ariko gato we ansubire inyuma, ariko ni kibazo kiza kishura muri babiri kuva mutangire gufatanya na mutagokorana hamwe. Tubwire rero amahinduka yahabaye, tugunya amahinduka yabaye cyane mwagize cyane mu buzima bwa misi yose mwari mubaye uko mwari mubaye kera, mumaze uko wari ubaye kera mumaze mutarafatana na Kimoko no mumaze gufatana. Tubwire amahinduka abiri cyangwa atatu wowe waragize mu buzima n'ivyo mwashitseko kuri wowe cyangwa no kuri Kimoko. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana ryo nyene yavuga riti aho babiri cyangwa batatu bari basumba umwe. Neza cyane. Impinduka nini cyane, nta numwe atavuga ko impinduka yabaye. Kuko tumaze guhura twarakoze filime zatumye abarundi bose bavuga bati Burundi ni biki, ko filime zisaze mu gihugu cy'u Burundi. Eske aba bantu bahorahe bimeze gute? Aho uko twari tumaze kuba turi hamwe nk'umugwi gusumba nk'irije nyene. Neza cyane. No kuvuga twarakoze isezerano na Kidumu, turakora Koleta, turakora intimba ico gihe iba GFS, intimba yarigeze hagati duca turayirangiza tumaze kuba societe. Twarakoze isinema nyinshi cyane kuva ico gihe gushikaho n'uyu munsi abarundi bavuga bati amareresi ndundi cyukuri ari kurundi gwe. Tuge tusuye gatoya mu buzima busanzwe ni tugumye tubayeho, kuko iyo umuntu ariko arakora ikintu kanaka ababona aho ashaka gushika, sibyo? Wari ufise vision ushaka gushikako, mwari mufise mission ushaka gushikako. Kugira ngo wishuce kibazo nshaka koza imbaze Kimoko, umunsi ufatana na Riva ni vision iya wari ufise mission iyahe, nshaka kuvuga ati nihe wabona ko ushaka gushika, peut-être ni uno munsi nibo baze kwashika uzo kutubwira nimutarashika kugira ati uzashika ryari, tugenda kumenya vision wari ufise. Kwembe na mbere vision ari ifise yari yo kuzoshika impano zanje imbere zifatanye n'abandi. Maze kubona abantu twofatanya impano, ico kiri mu mutima wanje nkagikorerako, dufatanije bari n'abandi ico tuvuga duti okay, mission ni nyene ya mbere, nkakujya ku muntu agira ingazi, duca turira ingazi ya mbere yo gushinga societe iduhuza, gushinga societe. Ca kabiri duca tuvuga duti inge dukora ibintu abarundi bose bazokwama batwikirako, ideresi bari bagezemo tuyidevelope, tuyikore bushasha, tuyikore mu buhinga bwa none gushika naho abantu bose batwebera. Namba twe yarafise abanywanyi amajana 2, uno munsi peut-être tushaka kuba tugize mu kubimba amajana 2 y'abanywanyi. Ubwo bwose n'ubyo kubera twagiye hamwe tuca turakora ikintu kiri hamwe. Sinema uno munsi turagezaho dukora sinema abarundi bose bavuga bati turashimye ko sinema musigaye mukora. Umva rero ni intambwe idasanzwe, ariko rero impigira cyane ndende turacakora kuko muri vision dufise niturashika ku mabati, turacurira ingazi, kuko cyambere nuko ireresi naho tuzikora zitarariha. Ego gatoye nkuko vuze sinzi zitarariha. Tumenyere abantu benshi bakira amareresi mu bigo bitandukanye canke mu bigo bitandukanye muri cinematography. Tumenyere ko benshi bafise abantu benshi bashirikira ama sponsor. Uno munsi yaho mugeze tukende kumenya imigwi bicanga sponsor zinkazi bicanga isatumwa uzibazi bafasha cyane kugira mugira mushisi no munsi. Nokuri nta nimwe mbere tukaba duteye nakama abantu bafasha. Abantu urabona mu Burundi nibaratangura kwiyumvira yuko niki kintu gishobora urazi gufata nk'abajya baninde ukabafasha uburyo bwose bushoboka, amakamera n'ibindi bokora ikintu kidasanzwe. Uno munsi wofasha nk'uyu mu GFS cyangwa ugafasha indi migwi, apana GFS gusa, indi migwi myinshi bafise izotara ukabashira hamwe bagakora ikintu mbere ubwa na mbere urabagerageza ati genda mukore, hanyuma muzane ivyimburwa vyanyu tubirabe byo mugeze kugira ngo turabe wa mbere. Murashobora gusanga Burundi tugeze kure abantu kandi bagatunganirwa, ngo ukinjiza amafaranga nabo bakinjiza amafaranga. Umva ni win-win mandaguwe. Umva rero tukaba duhamagariye abagwiza tunga bashobora kuba
bashobora kwinjiza amafaranga yaba mu muziki yaba canke muri filime nibayazane kugira ngo abantu batere imbere gusumba kuko uno munsi n'abadukoresha kamera no ejo turashaka akagura amakamera akagura ibindi abantu bagakora gushika naho za evre bariko barakora zigurishwa no mu mahanga neza cyane gose ariko aravuga ibintu vyubaka cyane gose bituma umurundi umunsi yitwa ko ari umurundi ariko afise impano afise amahera ariko adafise umugambi twese urashaka ofisi bagati win turashikirana sivyo turi ndashaka kwa ni complete ndi complete ariko mukazanje akankompleta nkuko bagiye bara completana no bibona ari babiri ariko shaka nsubira gatoya kuri Riva muri tugeze kuri muri social media tumenyera abatanzania nagariro nako ko batanze cyabakesha abaganda kubera imyaka yose tomatu mu misi yose bama bagiye gutora imidari y'imyaka kaza silver aho usanga ku munsi ku kwezi mu Canada bagiye gutora silver muri Kenya mu Canada bagiye gutora silver none sigura ko twatubuze ama views ibihumbi ijana kubwira ku munsi no koze kundi imisi yose twama tuvuga ati hari umuntu yagiye gutora ijya silver kajya gashima ngo bati mwashikanye ibihumbi ijana ama views abarundi twatubuze iyo bari ko tuzi ko ejo bundi ihuriro ari bagiye gutora akajya gashima nuko ari bo bakina neza cyane gusumba abandi cyangwa wabuze iki mu bisanzwe sinavuga ngo nuko ngo bakina cyane gusumba abandi canke iki ariko nabo barashizemo kwitanga kugira ngo bashikire kuronka ujya mudari kuko barashoboye gufata imitima ya benshi iyo bayifise akababara mu uyo mwanya barayitwenza urumva barakoze niyo mpamvu banasagashima rero igihe cyose iyo umuntu ariko arakora ni ngombwa ashimirwe rero ico no kwishura jewe ubwa mbere mu gihugu cy'uwacu si benshi bakoresha YouTube turacafise abantu bake biconnecta kugira ngo bashobore kugira gute gukoresha ama YouTube barabe ibintu byacu sico kimwe n'ibindi bihugu no kubona bajya bashika kuri ubwo rwego barapambanye bikomeye cyane rero ni ngombwa umuntu wari wese ari muri iyo monde kamubera akarorero kuvuga ati nubwo nanje ntarashikira rujya rugero abandi baronsa agashimwe ko bakwije ibihumbi 100 z'abasubscribers canke n'ibindi reka nanje mpambane kugira ngo rujya rwego ndarushike ko birashoboka birashoboka gatongira mbazi mu Burundi tuza abantu abajene canke kirimo n'abantu bapa ibihumbi 100 bo bakoresha YouTube ndize neza ko barahari igikuru ni gukunda ivyacu tugashigikira ivy'iwacu kuko ugiye kuraba abantu turafana cyane byo mu mahanga bigatuma umurundi aronka amaviews make gusumba ayo uwiwabo ngaharonka ugasanga Diamond canke ndasohoye ikintu wibutse kukiraba direct mugabo ngaha twe ugasanga umusitari kanaka muri iki cyangwa tuya filme asohoye ikintu wewe ukazokiraba wikweze iki donc ntumushigikire muri umwanya reka ndabiki ikintu uyu muntu yasohoye umuntu agashira link Facebook canke agashira link kuri stati ugasanga wiciye ko wigira kandi urafise amamega yo kujaye kugira ngo ushobore kuraba ico kintu rero nibaza ko niyo mpamvu usanga umusitari w'u Burundi aronka amaviews make par rapport y'abandi bo hanze nuko abi wabo banegrisha canke atarukundo baba mufitiye kugira ngo bashobore kumusapotinga nawe ashikire ico kintu canke gukora subscribers ugasanga ni bake umuntu araravye ikintu cawe ntakugire subscribe naco mupfa naje urwamo gusa usanga umuntu atagukunda ego akaraba ivyago gusa kirenganiye ego aravuze ati dukunde ivyo wacu dushigire ivyo wacu ariko tuga barundi kenshi dukunda gushigikira ivyo wacu sivyo ariko mwese nyuma kuri ikimoko hari igihe benshi kurosa ngo ariko arabisimbuza baravuga ati yasima bayigiriye igihe sinema nta karite nziza bayinanga karite nziza bayikoresheje raba bakoresha amafoto ameze nabi abo bantu bahanura iki umuntu aje avuga ati ariko atari amakosa ariko atari kimasha gukora abo bandegura iby'abandi nabo bagotinegura reka mvuge gutyo ubwa mbere na mbere jewe ndavye sinema zo mu 80-70 z'abazungu byari vyondo nabonye namwe no munsi tugezaho dusohora sinema igashoboka igasohoka sinema y'amasaha 3 canke isaha imwe intambwe idasanzwe ku Burundi umva rero abo bantu bavuga gutyo ntibashigikira ivyo uko biri hanyuma bandike muri comment ati burya ivyo mwakoze ni vyiza twabiravye ariko hinyanyura aha cyo bari vyiza gusumba rero mu gihe abivuze na comment yagize kugira kibure wa muntu naki akaca yidogera aho yicaye ukazabumva je ndashobora kutabona niko natembera ku studio atandukanye ukazabumva mbajije nk'abantu sanze bati mwe mubora gute ngirerese z'abantu ngo ngirerese z'abantu nazo turaba ngo kubera ngo sinziza ubwa mbere uvuze gutyo bawigaya nabo tuti edare no buri Murundi kuko uri Murundi umaze kugaya igihugu cy'u Burundi uburi Murundi cakwibarutse umaze kugaya ivyo Burundi ibiharage n'ibigori yarimye byeze ubu no buri Murundi rero tukaba tuvuga duti
reka duhamagarira abarundi bakunda ivy'iwabo bashigikira ivy'iwabo bateze imbere ivy'iwabo. Urakoze cyane avuze ati abo bose barabyo ko aba subscribers bacu ariko kenshi baja ku ma YouTube ariko bakidogera ngo aho bicaye nacyo kitimisho tubabwira ati gerageza gusa murasika ama comment apana gukomanta gusa iyo muri turakeneye guhindura yavuze ijambo ryiza umuzungu yatangura kuri filme cyari condo ariko musageze kuri filme nziza cyane gose ego hanyuma rero ngereke kuri media social no musa tugeze les médias yadufasha cyane gusivyo vyo bimaze gushika mukagira ingorane zo gushikana ibikorwa mwakoze ku mateleviziyo cyo ku maradiyo cyangwa kugira bashaka kwitangaza hari intamba mikanaga mugena murabura natwe intambamye zo gushikana ibikorwa ku mateleviziyo novuga ko zagabanutse cyane sinka kera ubu baradufasha ibikorwa byacu bigapasa ariko nubwo bipasa nuko abanyagihugu abanywanyi bacu baca bavuga bati turakeneye ibindi byihuta kandi burya buryo bwo gukora ibyihuta butaho hari mu mwanya mutoya filime ni ikintu gikomeye cyane gisaba uburyo n'umwanya bugikora bisaba rero ko ziga televiziyo zakiriye kijya gikorwa nazo ni byiza ko zishigikira kugira ngo umustar aguma aronka ivyo atishira biba ari byiza cyane kuko ego uraha televiziyo mugabo ejo bazoshaka iyindi kandi ubahe mu bindi bihugu amateleviziyo arane abastar reka tubivuge gutyo rero televiziyo zacu ari ukwerekana gusa zidadushigikira ejo ntituzozibaha ziga sinema tuzoshisha ku ma YouTube kuko YouTube abo ma YouTube yatangiye kuriha ushize YouTube film izogumayo igwa izo dolari 100 ushimira Imana mugurumva filme yawe televiziyo yarabaye sponsor naho uravuga urashaka kubuti reka cinema televiziyo nabo ndabahe berekane kuko sinzi yuko iyo cinema ubahaye nabo atacibinjirize ni ngombwa irinjirize kuko umunyagihugu yaravye publicité bayabonetse yabo canke iki rero dufashanye twese twunguke ntagire umuntu avuga ati jewe nkeneye kurya jenyene uri yaguma akora gusanzanira ibatari byito cyane ego tumenyere mu busanzwe mu bantu bitwa ko bise ibintu bya leadership cyane muri entrepreneurship ati iyo umuntu kanaka kugaye agayikorwa cawe uca wiga bati ngo iyo inyoni canke inkoko ngo ivunitse ngo cayiga gucumbagira ho kuko tukeneye tuguruke mu mutima ko ni kintu ca mbere ciza gifasha umuntu kugitera imbere mu buzima bwacu kamisi yose ari mu entrepreneurship canke mu cinematography ngira mbaze none nimba vyo cyane kuri kimoko nimba bimaze gushikana mugafatwa nabi nimba bimaze gushika ni umugambi ni cyubiro cyane mwoba maragize kugira ngo mushaka kumenya amafilme yanyu ashobore kuriha nkuko bivuze kuri Facebook cyangwa kuri YouTube no musariha wari ikintu kanaka mu maze gukora gico kizotuma amafilme amenyekana cyane ariko kandi akamenyekana neze kuriha ego umva twaragikoze tumaze kubona nico gitubona kugira ati ubuhinga buko buriyongera buke uno munsi nkuko mugezanja bivuze urashobora gutwara ireresi kuri televiziyo ukayitanga bakayakira bakazocisha kwaza umwaka barayibitse ikibabaje ugasanga bariko baracisha mu by'abazungu turafise agahinda abarundi nk'abarundi 99% baraba amateleviziyo y'Uburundi turafise amateleviziyo 3 radio televiziyo nationale y'Uburundi turafise Rema TV turafise na BTV ayo nukuri muzorabe kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu murabe amarerese y'abarundi bacishije biraduha izindi nguvu bobo bagira ko bariko baraduhana ariko barabiko biraduha izindi nguvu zo gukora ibindi bintu bizotume natwebwe abakinyi b'amareresi tugira aho twishikanye tugakora ivy'iwacu kuko nkuko babivuze amateleviziyo mu bindi bihugu arariha niba uri sukuriya ko mukuriya ni sponsor watanga kugira ngo ugire izindi nguvu zo kugira kuri ibintu ukora yindi ariko ngaho uzabumva bakuvyaza yindi cinema yabaryoheye uzabumva mu kwezi kumwe ngo zana yindi none iyo cinema ukora mu kwezi kumwe atari 1000 baguhaye ni cinema nyabaki ise mitwara amaraki na miliyoni umva rero twe tukavuga duti reka dukore mu buryo bw'uko ubwambere turashima YouTube naho bitaramera neza yo ishobora kuba ugakora niba uri buruka utabura ni $50 washize ku bintu byawe byiza tukagaya n'ama studio aguma copy ibintu by'abandi atacaturiye mbere tukamaduhamagariye na leta idufashe igikogwa n'ukuri kuko turaremvye aho tugeze turaremvye nabwo ubona abantu barateye bakabiheba bagutaraza bagaheba kuzikoresha ugasanga usohoye igitabo no munsi mu mwanya ugasanga kiko kigurishwa mu soko atari wagitanze neza cyane bakugurira kimwe mu mwanya bakaca bakijana muri imprimeur bagaca imprima nta burenganzira babaye naki bakagisohora wasohorire resi mu mwanya studio zo mu Burundi bwose eje naratangaye mu byaje umunsi umwe ati asanga ahantu
acambira ngo bagwe inkoko ngo munje ko tutazina nyama inkoko kubera iki bati mufatike ndavuga ati nagafana ngo injya ngo umugenzi nacu mu mwanya mbejeje kubwesha buratisha wewe waratumye studio yanje menyekana isinema yawe narayigurishije narayikuyemo amahera adasanzwe ubu rero nico gituma ndakuguriya ku gakoko umva angure kugura kwinkoko no kuri 600 ku sinema yambwiye ko yinjije karibu muri iyo rubura droit d'auteur ikoriki OBD ikoriki ubushikiranganje mu bijejwe gukoriki kubera iki butadufasha igikorwa namwe no musi ubona abarundi tudatera imbere namwe ubona no musi abarundi dutse impano ibikorwa abantu batazanye impano zabo ni kubera ico nibadufashe kugira iki gikorwa bagifate leta gifate mu bintu je namavuga nanga karorero igipolisi kiri mu mice itandukanye hariho polisi de la protection civile hariho polisi de la sécurité hariho polisi de l'orage n'ibindi kubera iki atoba polisi ya art écriture hanyuma bashinge mu makomine hanyuma twijewe ndiko ndibwa menye ingene nitwara nk'ubu nitwaye kuri polisi de la sécurité publique nibwa ko ngagenda kwitwara ko nibwirerese ubwo rubanza rucibwa gute umva ariko rero uyo muntu ata experience abafise arabura n'urubanza aca mbere no kwitwara no muri sentare vyogenda gute kubera iki droit d'auteur idasohora amategeko hanyuma tuyagendere ko yamagana mu studio yose adandaza ibintu by'abandi bataburenganzira babifitiye aha n'ukuri bo bikora gutyo nayo ma televiziyo akabikora gutyo twebwe tworonka gayengo two kwisubura no ku mazori cinema y'umuriyoni nk'injiza 500 izo bari ntambwe idasanzwe urumva ko ari umubabaro udasanzwe ariko avuga ati ngo itararenga military sivyo ndazi yuko turacari hafi cyane gose kubikosa birashoboka ihinduka rirashoboka ariko itangura kuri wowe uri kuraturaba uri Murundi urabiye ibyacu uraba marigese Burundi kuyashigikira kugira amafilme no musi mu Tanzania cyangwa ibindi bihugu bagira abashitse n'umunsi no kubakonza ivyo wabo ariko rero nkaba nashaka gatoya imbere ko mvuga ati no musi muko yavuze ati bashika kenshi twiye mu televiziyo bakanga kwakira ibyacu bijya bikamara umwaka wose batarashobora kubigira iki kubigifisa tugenda ndyambaza ikibazo kimwe none muri basi kwiyumva basi kadukire ivyo wacu turabicisha ko nabazora birabira wacu baci wacu kubera kimwe cyose kurirema bica kurirema cyangwa ica kuri atani kuko kizo ci wacu kuko kimutarigira mwumvira ko create ikintu nk'icyo namwe muzuye muragisha kuri televiziyo cyangwa radio yanyu nibaza ko nta uvuka rimwe ngo uzire ngo kandi buke niko bigenda uravye mu bindi bihugu abastari barafite amateleviziyo Tanzania turabiza abastari bakuru bafise ivyaba amaradiyo n'amateleviziyo nibaza ko buke nta umenya uko ejo ibintu bihinduka ariko umugambo ubusanzwe hari igikuru nuko turonka abadushigikira hama tugateza imbere iki gikorwa kuko iki gikorwa giteye imbere giteza imbere n'igihugu turabizi neza ko na president yavuze ati hariho banki ubu yuguruwe izoshigikira impano abajene bafise impano zitandukanye ico kintu carandyoheye cyane naravuze nti tugiye kwibuka uko ni waja gusaba sponsor ukavuga ati nkomba nkore uku nk'umujene afise impano ugasigura impano yawe akayitahura urumva iterambere naho gihera igihugu catanguye kuza kiratwibuka kuko gishiraho amabije kikavuga giti abajene bafise impano turiteguye bashigikira nkagira ngo mpamagarira n'abajene bose bafise impano zitandukanye kuzerekana kuko ntidusigare tuzerinze imana irafise ubutunzi yaturemanye ico no kwita mu Cyongereza common sense umuntu afise ikintu azanana akiva mu nda kwa mama wiwe turiga amashure n'ubumenyi mugabo ubwenge umuntu aravukana yego nibaza ko buke rero byose imana zagenda bidushanako kuko aho twatanguriye ubuso tugeze ego ikibazo ncyakini nyene no kuri kimuko kubera iki none mutarije mu bimaze gushika mu kiyumvira no kuzokugura ikintu cyo muzo muracisha ku mafilme yanyu ego nagira ndakivuga ujya mwanya ucura stopa ariko nico ngira uvuga ego reka rero ndakivuge muri uyu mwanya je nibutse hari tariki 24 z'ukwezi kw'icenda mu 2018 tumaze kubona ibyo byose yuko tuko turakora umenga tuko tuvumera mu bivanye twari twicaye turi abantu batatu jewe Chinza na Riva na Simon bo turimbira ati none kubera ko tubandanya ibintu byacu byibwa ugiye kuri YouTube ugasanga cinema yacu n'ibindi turavuga duti reka rero dukreye cinema YouTube yacu mbere uyu munsi ndashima kuko ari umunsi wanje wivuka twatwicaye tuko turatera inkuru tuca tuyikreya iyi Homewood nyene yaciba kreye le 26 ayemeza kubera ko twiyumviriye Homewood twaricaye tuvuga ati kubera ko dutotura izina rikomeye naryo nyene ryo menyekana tubanza kwaza kwisura kuri Bollywood ubuhindi tuca turaba Hollywood mu banyamerika turaba Nollywood mu Nigeria
tuca turaba abandi ba Hollywood hariho na Tollywood nabonye n'izindi kubera iki natwe tutogira Homewood tuca turabikora neza iryo zina uno musi niyo mubona Homewood. Intumbero y'iyo Homewood rero niye bwa mbere kucisha ibintu byacu kuri television online ya YouTube yari point ya mbere, ariko muri vision yacu yafitiye nuko tuba dufite television natwe icisha kwa mareresi yacu si gwacu ya JFS gusa n'ama cinema y'abakigi b'amareresi bose iki kizobaserukira baciyumvemwo neza. Ufise reresi mu misi mike tumaze kutinani tuzomubwira tizari cinema tuyishire kuri YouTube yacu iriya hanyuma tukuriye amafaranga yawe. Nivyo muri uwo mugambi dufise. Urumva rero y'ama televiziyo aguma turirivyeri n'ibindi. Iyi televiziyo turazi neza yuko Imana idufashije nkuko bavuze ati na uvuka rimwe uzuri ngoje tuzoba dufise televiziyo samirana mu gisagara cyangwa mu gihugu cyose hamwe n'abantu bose bayikurikirana babona ati dukenererese ndundi tubibona haje. Murakoze cyane. Iryo ryari bombo no gita ibombo sivyo? Ibombo twubako rituritse rivuye muri GFS sivyo? Batangari babiri yatangwa ari mu fondateur arafundi kintu avuga ati kino kintu kizokura kugira umwete kugira vision kugira mission atari kugira indoto ari kweziguza mu mutima gushira mu bikorwa. Uno munsi byavuye kuva kuri River byavuye mu GFS no munsi byaye Home TV. Ingorane baciyemwo intambwe yose baciyemwo ariko zatumye uno munsi baba abantu bagushise bahagaze. Amateka iyo tuvuze amateka tuvuze iki wakoze iki ugeze kuki uno munsi ni uzokwigwa kuki turafise ibintu tutoko no munsi tuzokwibukira kuri Kimoko no kuri River. Ubushaka kugira karero keza ubushaka kwigirwa ko ikintu kanaka ko bazokwigira ko muri community yawe raba ingorane ufise muri community yawe tara yawe uri kwikoresha gute uno munsi mwicaye wowe wise mu mfuko bavuze bati zizane gerageza no itana yiwa kuyikoreshe igira ikifashije mu gihugu tara yiwa urashaka kuvyura igihugu cyacu Burundi tara urashaka gutuma no munsi River abundi muntu tara urashaka gutuma Kimoko abundi tara yiwa urashaka gutuma jewe no munsi Teacher Prince umumesha makuru wa Home TV mbundi muntu sivyo kirazira kuzicarika rero nsubira kandi nsubira mu n'umugambi wa Home TV nshimira mugiye twari kumwe ariko mbere ko tuzoga nk'agasuni karogi akajambo gatoya na cyane nk'impanuro rese ko twumviriza ndashaka ngo turakisubiramwo ndashaka nimara kubagwiza tunga bari ko twumviriza uno muso ndashaka gusora imitahe yawe nace mu bintu nk'ibi kandi biko yuko bishobora kugira icyo bihinda mu gice cy'u Burundi niki babwira je ubwemera mbavuga ko abanyamitahe nkuko ranje nshobora kuba ndi umunyamitahe nashima naje muri iki kintu ubwa mbere na mbere hariho kugomba no kunguka burya umunyamutahe atinya guhomba uyo se umudandaza ni ngombwa ko urashobora kuvuga ati reka mfate umugwi kanaka ndawuteza imbere hanyuma nazoneza utanguze kuri make kudushoboka bike gushika naho bazotera imbere. Ndibaza yuko abarundi dufise imana abarundi imana yatoremanye imana turashobora gukora ikintu kidasanzwe cemeza n'amakungu n'isi yose neza cyane. Rero ariko kugira ngo gishoboke gisaba uburyo gisaba izindi nguvu abo rero bafise izo nguvu atampano bafise nibashire mu impano nibashire mu mutahe hanyuma baguzane abanyempano bakore akarore noba turabona ari abaguza atunga hirya no hino mu gihugu usanga afise amafaranga ariko nta mpano afise ugasanga aragize company dasanzwe gukora ibintu dasanzwe uno munsi ugasanga ufise amafaranga ubundi azanye impano. Turasabye rero abarundi bafise uburyo bazana impano bafashe abataragira kure yaba mu muziki yaba no mu mireresi. Uno munsi Diamond agize ku mamiliyaridi niko bari yagize bamufashije. Uno munsi n'abandi turabona aba Tupac kugira ashike kuri Diamond ba Jay-Z ba Beyonce n'abandi kugira abandi yano kugira bashike muri Diamond hari abantu babafashe kuboko. Mugiye wewe ufashe amaboko yawe nawe uri mudandaza ukayagira gutya ni wa mugani Yesu yaca w'itaranto yari haye abantu bagende kudandaza umwe aca aribika abandi barakoze aje gusaba raporo bamwe baravuze ati narungutse warigumije aribitse ngo atinya shehe kuja yarahuye n'ibibazo. Abo rero bafise amafaranga ari batange n'imari zo bibaza no guhomba bazohomba. Murakoze cyane cyo kuri kugasunika nk'agasunika rw'inka yavutse murakoze cyane Kimoko ego nk'agasunika rugi biba turabona ko kiro acana mujene kandi turavuga yuko utaraja muri pension siriyo ngira agatoya ari abajene benshi asi impano nko bivuze ko bivuga atari abajene gusa n'abakuze abajene tuvuze abajene arimo abakobwa ibitsina byose nk'agasunika rugi kuba bafise impano cyangwa no munsi azibitse muhira
akantu ubahanura canke nk'impanuro bahereza watekere no musi nkahariva watanguye kuri rimwe uno musi ugeze ubugera nko 6 canke 8. Murakoze cyane. Ico je novuga ni ikintu kimaze kuntangaza cyane kuko ugerageje kuraba abantu badevelopa impano zabo kenshi baba bava mu miryango ikenye, kenshi baba abakene. Shakora mu bihugu bya kure ba Cristiano Ronaldo bande isi nzima bumvise bariko batanga ubuhamya canke bavuga ati testimony yanje yaho navuye ni urumva ko yarababaye, ndetse n'amafoto turasubira ku Facebook n'ahandi henshi aho abastari bavuye. Ivyo sino bigaruka ko cyane mugabo sindabona umuntu avuga ngo jewe natanguye ndi umutunzi. None abatunzi nta mpano bafise barazifise gusa rero kugira ushaka kudevelopa tara bisaba umwanya munini wo kwihangana. Rero mu gihe wapfutse mu muryango utunze impano wifise ariko ukabona umenga ivyo bintu sinshaka kuja mu mpanganye kuko ndakubwijije ukuri je maze imyaka 10 irenga nkina filime sindahagarika gushika uyu munsi. Urumva sindaronka ico nshaka muri filime, niyo mpamvu nibandana kandi sinzigira ndabireka bizoshake bijyabo nzovyara canka buzuko mugo urumva ndacapambana. Ariko rero mu gihe wavutse mu muryango utunze canke umutunzi biba bigoye kugira ngo ushobore kwihangana ivyo byose. Rero bagiye abatunze bana kwivyo badashoboye gupambana navyo ni bace bashigikira babandi bari ku murimo nkuko nyakubahwa bivuze ati abafise amafaranga bazohomba tutayakoresheje nibayakane badujirikiye mugabo ntitwabifuriza guhomba. Ariko ico novuga ni kimwe gushigikirwa ni vyiza kuko iyo umuntu agufasha ukuboko agaterera sindiwe yaciye umugani w'igikere muri Kimoko sindiwe jambo mwanyumvise muri filime muri sinema Kimoko ufashe igikere ugagitera umugere cyo kigenda kivuga turakoze wowe ubona umenga wagiteye umugere ariko cyo kirashaka kubera gucunguruje. Natwe rero bagwita umugere tugwimbere batwunguruze kuko umuntu agushiriye miliyoni 5 muri iyi monde twe turimo ya sinema ucukora ikintu gikomeye cyane neza cyane. Amakampuni Tanzania generally Tanzania ndabarameza 3 narabonye uburyo abastari bateye imbere no kuvuga amasosiyete arabafasha barashira 100 million kintu bakavuga bati iki kintu gikore kizoshamo publicité yacu nicasohoka twe natwe tuzunguka. Urumva bashizemo umutaye bafashije abastari uretse n'ivyo barafata ama publicité bagaha abastari bajya bazungu canke ibiki bashaka ku mapancarte ku mabarabara usanga hariko abastari b'amasinema ba musique. Donc nuko dutangura gutera imbere kuko uri umustari ucutangura kubona inyungu y'ubustari bwawe. Rero bitagenze uki wacu turacaririmba ku maradiyo no ku mateleviziyo turacako induru tudasohotse ibintu bakunzi mukurikira ibiganiro vya Home TV tubona tubabwira bati misi yose muze mwamwe uko turabingize mwamwe mukurikira ibiganiro vya Home TV kuko bashikana kunyura gushikana aho mushaka ni mpamvu ikibazo kanaka muvuga ati ja kuri Home TV ariko wibuka gico subscribe twasiko tusaba subscribers benshi cyane gose abarundi kuri vyacu dushiki vyacu kandi tuteze imbere ivyi wacu nuko magerageje kumviza byinshi kuvuye kuri Kimoko mumvise byinshi bivuye kuri River tumva ko aho bavuye aho bageze no bashaka gushika navuga ati nabuzojya buzu kurusha buzukuruza barafise umugambi mwiza kuba twebwe abarundi wowe ukora tutaho ukora twumviriza ndazikunda kuri kirima ukora impano bidasanzwe muri no interview tugira cyangwa ibiganiro cha Burundians Got Talents tugira abarundi turafise impano niyo ngiye kuvuga ati murakoze cyane ko mwaje kutugendera muri Home TV. Murakoze namwe kutwakira kuko turarangene bari gutera imbere mu bice bizima. Ego Rivana urakoze cyane ko batugiye muri Home TV. Murakoze cyane batibagira gukora subscribe kugira ngo byose bize birashikira byoroshe. Ego nkuko tumenyera ko les fondateurs ba television nimba tuko nimusi teacher press ko nafikira ngana abandi bamenshi makuru benshi baca kuri Home TV ni kubera abantu bagabo babiri nundi tuvuga ko ari kuri video no kuri video nziza nawe bafondateurs batatu. Ego murakoze cyane kuri ikino cyiza kigiye kuzogira impact dasanzwe muri community kandi kuba mara dicree tubaze ko mutazogira darikanika ko cyiza mwatanguje bati nawe uvuga arimo yuguzuri ngo byari kutumenye turazi ko mufise mission kujya mwatanga utazi yuko après mwaka myaka 2 kizoba ikintu kidasanzwe tugazosamirana mu gihugu cyo canke no mu nyinyi abahanze makungu. Ariko ndimo rero nko babisavye tukenye sponsors zivuye kuri abo bantu bariko baratwumviriza. Murakoze cyane yari Teacher Press MVP Press East Africa kuri Home TV. Thank you so much. Murakoze cyane.